Ndabaramukije nshuti bagenzi mwese mukunze kudukurikira kubonesha kure Heritage. Ku mazina nitwa Pastor Landry Bukuru, ndubatse ndakijijwe kandi ndashima Imana. Kano kanya ndi hano kugira ngo dusangire umutwe w'ijambo nashimye kwita mbega imigenderanire yawe n'Imana yifashe gute muri kino gihe. Ndashaka dusome amajambo ari mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice ca 2 umurongo wa 4. Ni cete candikiwe ishengero ryo muri Efeso. Murongo wa 4 uravuga ngo ariko mfise ico nkugayako yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Icifuzo nifuriza wowe kurankurikira nuko wosubira ku rukundo rwawe rwa mbere. Muramaze kubona ko iyo umuntu agikizwa aba afise umuriro mwinshi, asenga cyane, akisonzesha cyane, kuko ni haba gikizwa abagishuhiye ivy'Imana. Usanga ahantu hose ari gikorana ari haja, usanga amakesha yamamwo, usanga kurushengera ata muntu numwe amutanga, usanga ibikorwa vy'Imana bikorana ishaka ryose kuko abari hagikizwa. Mugabe kibabaje nuko iyo atanguye kumenyera ivy'Imana aca atangura kugabanya kakariro agacika umunyedini, ugasanga imigenderanire yiwe n'Imana igenda iragabanuka kubera guhararuka, kubera gudendebukirwa no kumenyera ivy'Imana. Uyu munsi nje kugukangurira ngo usubire wijukire imigenderanire yawe n'Imana. Tukiri ngaha rero nagomba ndababwire yuko Imana yacu ici tugomba ko n'imigenderanire. Hari abantu benshi bibaza yuko Imana ishaka abakozi. Imana ntishaka abakozi, isanzwe bafise. Kandi naho tutoyikorera ibiti n'amabuye Imana yobikoresha. Ariko ici Imana ishaka ni giki? Ishaka imigenderanire yacu n'Imana. Muravye mu itanguriro Bibiri ivuga ngo Imana yamigendera Adamu na Eva ku kayaga ko ku mugoroba. Ntiyaza kubasaba ngo bayikorere, ahubwo yaza kubagendera kuko Imana ishaka notre intimité, ishaka imigenderanire yacu nayo. Ndakunze kuvuga kino kintu nti Imana ntibuza abakozi nkuko nabivuze, ahubwo Imana abantu ibuze n'abakunzi bayo. Abakozi sico kibazo, ahubwo abantu bayikunda, bayifitiye umwanya, bayiha umwanya, bayaga nayo, basenga. Abo bantu nibo Imana ibuze. Naye abakozi baruzuye, ifise abamarayika injojo bayitazira, ifise abamarayika bama bayigamburukira ituma gukorera abera. Nuvuga ngo ikibazo c'abakozi Imana carakemutse, irabafise. Kandi nawe tutoyikorera tukabivamo twebwe, ibiti n'amabuye Imana yo bikoresha. Ariko ikintu Imana ikeneye iri kwirarondera n'abantu bayifitiye umwanya, abakunzi, abantu ishobora kuyaga nabo. Abo bantu bari très rare. Abo bantu Imana ntabiri kwirabona mu ishengero, kuko abantu benshi uyu munsi bari busy mu bikorwa byabo, bari busy nta mwanya wayo bayifitiye. Kandi mugiye kuraba uyu munsi namba ari ikintu Satani ariko aratera, ariko atera imigenderanire yacu n'Imana. Muze mufate experience gato muteste kino kintu ngoma ndababwire. Uze wihe imigabo uvuga uti je ngoma ntangure gusenga uno munsi. Ushireho gahunda, ushireho program uvuga uti saa 3 z'ijoro ndaza gufata umwanya senge. Iyo saa 3 z'ijoro igeze hazoca haza ama programme yitamwo, hazoca haza itiro, hazoca haza abantu bagutelefone, hazoca haza ibintu bigusamaza kugira ngo ya saa 3 z'ijoro bikunde ntusenge. Ico kintu cerekana yuko Satani arazi inyungu ziri mu gusenga, nico gituma agerageza ko ashoboye kose kugira ngo atubuze gusenga. Hari n'igihe ufata umwanya uvuga uti ngo masome Bibiliya, hagaca haza gaseri muri televiziyo ukunda cyane, hagaca haza match ya Real na Barca, ukumva ko iyo match ariyo iri très important, kandi ukumva ko utoyiheba ugaca prefera gusenga ukabireka ukaja kuraba match. Ico Satani abashaka ni giki? Abashaka ko ureka gusabana n'Imana. Ngomba rero ndababwire ubwoko butatu bw'abakristo usanga mu ishengero. Ubwo bwoko butatu niko ndabuvuga, uraza kwisuzuma uvuga uti mbega ndimo muri abo canke sindimo. Hari ubwoko rero butatu bw'abakristo dusanga mu ishengero. Ubwoko bwa mbere bw'abakristo n'abakristo bagendera ku kariro ka kera. Abo bakristo n'abakristo bigeze kuba basenga, bigeze kuba bashuhiye Imana, bigeze kuba bisonzesha cyane, bigeze kuba baba mwikanguro personnel ryabo n'Imana, ariko haragera igihe barazima basigara bagendera ku kariro ka kera. Abo bakristo zoberekwa niki? N'abakristo baguma bakubwira ama experience yabo muri kahise. Ngo twebwe kera gasha
utwe kera twarasenga, twebwe kera ho twarisonzesha, twaraduga imisozi tukamara 40 ijuru dusenga tudafungura. Nibutse ibihe vya kera sha, si vy'ubunya gusa ariko ndasaza, kera twe twarasenga. No kuvuga ngo rero abo ba Kristo na ba Kristo usanga bagendera ku kariro ka kera, bagendera ku ma experience ya kera, bagendera ku bintu byo muri kahise, bakakubwira ko kera baduga imisozi, bakakubwira ko kera bisonzesha, ariko bababaza uti none no munsi ho byifashe gute, bakabura ico bakubwira. No kuvuga rero ngo na ba Kristo bazimye ariko babo bandanya bagendera ku kariro ka kera. Mbega uba uri muri abo ba Kristo? Ubu uri muri abo ba Kristo bagendera ku kariro ka kera, baguma bihaya ibikorwa Imana yabakoresheje byo muri kahise? Umva ndakubwira, Imana yacu si Imana y'abapfuye, Imana yacu yitwa ndiho. Nuvuga ngo iri muri kubu ntiri muri kahise. Hagarika rero kuguma ugendera ku kariro ka kera, hagarika kuguma uvuga intahe zahise, hagarika kuguma uvuga ingene Imana yakugendeye, ingene wabonye abamarayika muri kahise. Dukeneye ko uyu munsi udupartaja ivyo uri kurabanamo n'Imana, kuko Imana ntiyaheranye na kahise, iracakora uko yari irejo ni kwirikane kwizokwamira. Rero ni umuco wa mbere w'abakristo, kandi barahari mu ishengero usanga baguma bihaya ivyo Imana yabakoresheje muri kahise. N'abakristo rero nashimye kwita abakristo bagendera ku kariro ka kera. Ni kuvuga intahe zabo ziguma zivuga ibintu byo muri kahise, baguma bakubwira ivyo Imana yabakoresheje byo muri kahise. Mugabo rero waraba uno munsi ugasanga nta bucuti bafitaniye n'Imana, nta migenderanire bafitaniye n'Imana. Mu yandi majambo barazimye, gusa baguma bagendera ku kariro ka kera. Umuco wa kabiri w'abakristo n'abakristo bitwa banyandwi. Mu ijambo nyandwi murumva mu igiharuro indwi. Abo bakristo rero bita banyandwi bameze gute? N'abakristo basenga gusa kwa Mungu. No kuvuga ngo babayeho bigishwa gusa ijambo kwa Mungu. Ntibigera bafata kanya ngo basome ijambo ku gatwe kabo, ntibigera bafata kanya ngo bagiranire ubusabane n'Imana ku gatwe kabo, ahubwo bavumba umuriro w'abandi, bavumba umuriro wo kwa Mungu, bavumba umuriro wo mu makoraniro yo kwa Mungu. Mugabo hagati mu ndwi kuva kwa mbere gushika kwa gatandatu nta busabane, nta bucuti n'Imana baba bafitaniye. Niba abakristo usanga iyo basohotse mu rushengero bakubwira ngo nahezagiwe kweri, ngo umunsi Imana yatwiyeretse. Umukristo azokubwira ngo uyu munsi Imana yatwiyeretse, uzumubaza uti none itanguye kukwiyereka uno munsi gusa? Aho ni ikibazo kiri. Gute none wumva yuko umengo kwa Mungu niho honyine Imana ikwiyereka? Erega Imana ntituyisanga kwa Mungu mu rushengero hama ngo dusohotse urushengero tuyisigeyo. Imana yitwa Emmanuel, Imana kumwe natwe. Iri kumwe natwe kwa mbere, iri kumwe natwe kwa kabiri, iri kumwe natwe kwa gatatu, iri kumwe natwe gushika mirere na mirere. Mugari y'abakristo rero bibaza ko kwa Mungu baba bagiye kugira ngo bahure n'Imana. Guhura n'Imana si kwa Mungu gusa, ahubwo ni experience ukwiye kugira chaque jour. Yesu ashimwe cyane. Ariko rero abakristo banyandwi siko bimeze. Bobo bazi ko bahura n'Imana kwa Mungu, bobo bazi yuko kwa Mungu ariho baja kuganira n'Imana. Mugabo basohotse urushengero bibaza ko Imana baba bayisize mu rushengero. Rero abo bakristo banyandwi niwo muco wa kabiri. Naho nyene tukiri nganda kubaza, mbega uwo buri umukristo yitwa nyandwi? Umukristo usanga yere ku rushengero gusa kwa Mungu, umukristo usanga gusa aja mu makoraniro kwa Mungu, ariko ugasanga kwa mbere gushika kwa gatandatu ntiyigera yitaba ibikorane, ntasenga, ntafata programme gusenga ku gatwe kiwe. Ngoma ndakubwira ngo Imana yacu si Imana y'ikivunga, Imana yacu si Imana ikorera muri full. Ilifo yuko umenya Imana ku gatwe kawe. Ngoma ndababwire danger iri mu gusenga Imana kwa Mungu gusa. Iyo uri umukristo abeshejweho n'umuriro wo kwa Mungu gusa, iyo uri umukristo abeshejweho n'ubusabane bwo kwa Mungu gusa mu rushengero, ndagufitiye ubwo umunsi uzoja hanze. Umunsi uzoja hanze ugatandukana na eglise locale wasengeramo. Niba abakristo usanga bamaze kuja mu mahanga baca bishushanya n'ivyiki gihe bakagwa bakabivamo. Kubera iki? Ntibigeze bashinga imizi ngo bagiranire ubusabane n'Imana personnel, ahubwo babayeho bagendera mu muriro wo mu kivunga, umuriro w'indahurano wo kwa Mungu. Iyo rero uri umukristo wa nyandwi, ubu uri umukristo dependa ku muriro w'abandi, ubu uri umukristo asenga gusa kwa Mungu, mugabo hagati mu ndwi adafise akanya ko kuvugana n'Imana.
ngo ndakubwira ngo ntushobora yo gukura mu buryo bw'impemu uri umukristo asenga gusa kwa Mungu. Ntushobora gukura mu buryo bw'impemu uzoga muri gikuri gushika umunsi uzovuga uti ubuzima bwo kwa Mungu sibwo bwonyene buzombeshaho, reka nige kurondera Imana ku gatwe kanje. Kuko ubwo rushengero wamujamo kwa Mungu si misi yose uzokwamuronka akanya ko kujayo. Hari gihe kizoza ukaronka nka promotion cyangwa ukaronka visa ugasanga ugiye mu kindi gihugu c'Abarabu aho atarushengero ruriyo, aho atarushengero rwizera Yesu umwami n'umukiza ruriyo, none uzocugwa. Mbe bishitse ukamera nka Daniyeli ukisanga i Babuloni aho atarushengero ruriyo, aho ico gihugu usanga basenga ibigirwamana, uzocugwa none uzocubivamo. Ni wisanga mu bihugu by'Abarabu aho batizera Kristo, uzocubivamo. Nico gituma ukwiye kudevelopa ubuzima bw'imigendanire yawe n'Imana ku gatwe kawe. Gusengera hamwe n'abandi si bibi, mugabira mugaza mu gihe udafitaniye ubusabane bwawe personnel n'Imana. Abantu nibo bayamaze ngo akimuhana kazi imvura ihise. Iyo rero uri umukristo aguma yiteze gusa ihishurirwa pasteur akuha kwa Mungu, iyo uri umukristo aguma yiteze gusa ico baza kukwigisha kwa Mungu gusa, ukabeshwaho n'amajambo wiga kwa Mungu gusa, ukaba umukristo wa nyandwi, ngo ndakubwire ngo umunsi wisanze mu gihugu batafise ishengero ryizera Yesu umwami n'umukiza uzocugwa, uzocubivamo, kuko nta relation personnelle uzobufise n'Imana. Rero abakristo ba nyandwi n'abakristo usanga badashinze imizi, n'abakristo usanga babayeho gusa babeshejwe n'ijambo ryo kwa Mungu, mugo ugasanga nta relation personnelle bafitaniye n'Imana. Umuco wa gatatu ari wo wa nyuma giye kurangiriza ko n'umuco w'abakristo bita ba Marita. Ba Marita rero bameze gute bobo? Ba Marita n'abantu bishinga ibikorwa ariko atabusabane bafitaniye n'Imana. Muri bukigiye Yesu agendera umuryango wa Marita na Maria, igihe yashikayo Maria ngo yari yicaye ku birenge bya Yesu amumviriza ivyo avuga, mugango Marita wewe yari mu gikona ariko arakora ibikorwa, ariko aratekera Yesu. Yesu aramubwira atewe Marita, uri kuriruhishiriza ubusa kuko igikwiye ni kimwe gusa, Maria wewe yahisemo umugabane utazicuza. Rero ba Marita ni bande? Ba Marita nabo bantu usanga bafite ibikorwa byinshi bakora by'Imana mugata atabusabane bafitaniye n'Imana. Ni wa mukristo usanga kwa mbere yari muri louange, kwa kabiri yagiye muri cellule, kwa gatatu yagiye gusuhuza abantu, kwa kane yagiye muri suivi, kwa gatanu yagiye mu gikorane, kwa gatandatu yagiye muri seminaire. Ukamuraba ukasanga nta programme yo gusenga mu buzima bwe bafise, ahubwo ni umukristo w'umutigisi. Yaba byoshoboka ugashiraho kilometrage ku maguru yiwe, ugapima ibirometero agenda ku munsi, wosanga rutahubwa imodoka igikora mantuze ijya bus itwara abantu biyunguruza, kuberika aguma tigita. Rero hariyo danger iyo uri umukristo yitwararika igikorwa c'Imana kuruta imigenderanire yawe n'Imana. Haragera igihe ukamera nka Eliya ukisabira gupfa. Eliya ni example nziza y'abakristo bameze nka ba Marita. Eliya ni umubwishwa yaguma avugishwa. Igihe kimwe rero ngo arahunga Yezebeli, ashika ahantu ngo aradendebukirwa cayisabira gupfa. Umumarayika aramugendera amubwira ati ikibazo Eliya ufise, wowe uguma wishinga kuvuga, uguma wishinga kuvugishwa, mugabo nta kanya ko gufungura ufise. Vyuka uje kuko urugendo ari rurerure. Eliya ngo acaravyuka arajya, hama ngo indya yariye zamumajije imisi 40 asubira kugira inkomezi. Numva ko ikibazo Eliya yagize nuko yitwararitse ibikorwa by'Imana ataronka umwanya wo gufungura. Iyo rero uri umukristo aguma akora gusa ataronka umwanya wo kuja kuri charge kuri source ngo asenge, haragera igihe ukadendebukirwa nka Eliya, igikorwa c'Imana kikakuremera. Niba abakristo uzumva bariko baravuga ngo shango gukorera Imana ngo numutwara, umva nakubwire igikorwa c'Imana nta musi numwe kiremera. Yesu yavuze ngo ndabikoreza ingata yanje kuko ihahutse. Igikorwa c'Imana ni catangura kukuremera, bisigura ko atabusabane uzobufitaniye n'Imana. Igikorwa c'Imana kiremera mu gihe uri kuragikora udafise akanya kawe ko gusenga, kuko mu gusenga niho turonka inguvu zidushoboza gukorera Imana. Mugabe iyo ukoreye Imana udafise umwanya wawe wo gusenga, ni kuvuga ngo ubusana ya telefone, ubusana telefone iguma ikora, uyikoresha uyitelefonesha utigera uyisharja, haragera igihe kaba batterie faible. Niko n'abakristo bameze.
iyo uri umukristo aguma kora aja muri repetition gusuhuza abantu kuvuga ubutumwa udafise akanya kawe ko gusabana n'Imana uradendebukirwa uragira batterie faible kuko ntibigera uja kuri charge ngo wiconnecte n'Imana ikongera inkomezi. Mwibuke bibiringe nivuga ngo abiteze uhoraho ngo bama biyubura mu nkomezi isha nk'inkukuma. Bisigura ngo iyo ufise programme yawe yo gusenga Imana iraguha kwiyubura mu nkomezi nsha. Nico gituma Yesu Bibiri ivuga ngo yama ku musozi mwijoro asenga mugango bwaca mu gatondo akaja kwigisha. Yesu yarazira ibanga. Uhejeje gukorera Imana rondera akanya ko gusenga. Kuko zijya nkomezi ukoresha mu gukorera Imana zirahera ofi y'amezi ugumukora. Mugabo seul moyen yo gusubira kuzi récupérer no kurondera akanya kawe ko gusenga hama Imana ikakuzuza izindi nkomezi ugasubira gukorera Imana worohewe. Bakozi Imana yamuko murankurikira ntimwishinge kuguma mwitaba gusa abo muja gusengera. Hari gihe tugwa mu mutego nk'uya abakozi b'Imana abakristo bakaduta muri erreur bagashaka ko tubitaho kuruta uko twitaho imigenderanire yacu n'Imana. Ni danger uri umupastori kuguma usanga uri mu biro wakira abantu ugira counseling utigera urondera intimité yawe n'Imana. Ibi bintu byarigeze gushikira Mose ngo yaguma acira imanza abantu kuva mu gatondo gushika ku mugoroba. Sebukwe Yetiro aramwitegereza araraba arambwira ati ibi bintu ukora Mose sivyo, ibi bintu bizokuruhisha gute wowe wagenewe kuja ku musozi gusenga uguma uri mu biro uguma wumviriza abantu ubacira imanza. Ati raba rero abantu uzeze ibikogwa hama nawe urondera akanya ko kubana n'Imana. Iyo niyo nama Yetiro yagiriye Mose. Ico Yetiro yashaka kubwira Mose cyari giki? Yari kumubwira ati reka kuba marita, reka kuguma witwararika ibikogwa ubura umwanya wawe gusenga. Muratsi ko ari abapastori babayeho uko usanga birirwa mu biro birirwa baja gusengera abakristo birirwa baja kumviriza imanza z'abakristo badafise akanya ko gusenga. Mugabo madakubwire ngo rondera kugira imigendanire yawe n'Imana kuruta uko urondera kwitwararika intama za Kristo. Haleluya. Ba umukristo ari equilibre korera Imana mugurondeye n'akanya ko kubana n'Imana. Haleluya. Rero muri make nariko ndavuga imice itatu y'abakristo dusanga mu rushengero. Hari abakristo bitwa banyandwi usanga basenga gusa kwa Mungu atabuzima bw'imisabane bafitaniye n'Imana. Hariyo n'abakristo bitwa ba Marita bitwararika ibikorwa gusa bakabura akanya ko gusenga. Hariyo n'abakristo bagendera ku kariro ka kera ugasanga bavuga ama experience muri kahise mugabo muri kubu ata intimité bafitaniye n'Imana. Ibi byose rero iyi mice itatu ihezuma ino teme ivuga ngo mbega imigenderanire yawe n'Imana yifashe gute kino gihe? Ubwo urafise akanya ko kuvugana n'Imana canke utwawe n'ibikogwa canke uri kutwagwa n'isi? Hari n'igisi dukwega ugasanga aya matelefone kuva haziye abantu bari busy baguma bari kuri TikTok baguma bari kuri Facebook abandi nabo ugasanga bari ko baraja kuraba match. Si bibi kuruhurira umutwe ni vyiza ukaraba video kuri TikTok tukuruhura ni vyiza ariko ntibikubuze umwanya wawe n'Imana. Ikintu cyose muri no si cyashingiwe igihe cacu. Hari umwanya wo kuja kuri internet ukaraba amakuru yo hirya no hino, hari n'umwanya wo kurondera kuvugana n'Imana. Ariko rero iyo telefone imaze kukwizingirako ikakubuza akanya ko gusenga ugasanga uri umukristo atigera asenga kubera uri busy kuri telefone, vyerekana ko telefone iba yacitse ikigirwamana. Kuko ikigirwamana si gusa kijya gishushanyo wikubita imbere. Ikigirwamana nico kintu cyose uha umwanya usumba uha Imana. Akazi nimba ariko uha umwanya kuruta umwanya uha Imana, ako kazi ni ikigirwamana. Telefone nimba ariyo uha umwanya wawe cyane kuruta uwo uha Imana, iyo telefone ni ikigirwamana. Umugabo wawe canke abana bawe nimba aribo bantu rutisha umwanya wawe uha Imana, nabo nyene baca ikigirwamana cawe. Nico gituma dukwiye kwiyubara ntihagire ikintu na kimwe kitubuza imigenderanire yacu n'Imana. Mu kurangiza rero umuti n'uyuhe? Umuti uri mu gitabo c'Abikolosayi 4:2 havuga ngo mukovye mu gusenga mukube mu maso mushima. Kugira ngo ntitugwe muri ya mice itatu y'abakristo bagendera mu ma experience ya kahise bitwararika ibikorwa kuruta uko bitwararika imwanya wabo n'Imana, bisaba ko dukovya mu gusenga. Bayani majambo umuriro ku gicaniro ntukuzimane. Gira igicaniro
gira ahantu upfuka mugasenga, gira hariyo ushengero nasengamo bahita culte personnel. Gira umwanya wa culte personnel aho uvuga uti aya masaha naho yoba ari madamu andondeye ntandonka, naho yoba ari umugenzi mpfamfe aje kundondera, aya masaha nayahebeye Imana. Aya masaha telefoni izobizimije, aya masaha nza kuba ari mu cumba mvugana n'Imana. Bigire priorité. Mu ntango biragora, hari abantu bigoranye ukavuga uti gihe cyose shatse gusenga ndasinzira, mugabo gerageza urondera umwanya wawe n'Imana. Yesu yabwiye Petero ati nimiburi byakugoye fumusenga isaha nimwe, ugira isaha imwe mu masaha 28 Imana iguha, uvuga uti iyi saha kuva saa 2 gushika saa 3 z'ijoro nta muntu numwe nzokwitaba, nahazoba telefone, nahazoba arakazi kandonda, nahazoba amafaranga baje kundiha, iyi umwanya n'umwanya wanje n'Imana. Ubuzima bwawe rero ubushireho priority, uvuga uti iki kintu cyo gusenga nzokibera amaso. Aha mu Bikose kane mu wa 2 niko bavuze ngo mukovye mu gusenga. Abantu muzi Kirundi ijambo gukovya ni insister, ni kubandanya, ni perseverer, ni gukomeza. Si ibintu bya rimwe, si ibintu byo kwa Mungu gusa, si ibintu byo kuja gusenga ari uko gusa hageze kwa Mungu. Oya, ni gukovya chaque jour, ukabigira coutume, ukabigira umugenzo. Hama bavuze ngo mukovye mu gusenga, mukubemwo maso mushima. Veyezi canke mukube mu maso, uvuga ngo watch bamaso, ntagire ikintu kimwe kikuba umwanya wawe wo gusenga. Je namaze kubiraba, igihe cyose mvuze ngo masenge haca hazi ikintu kintwara umwanya. Uzawumva umushitsi aje, uzawumva umuntu adodoye ku rugi, uzawumva ngo ku meza harageze kufungura, uzawumva ngo haje ngo agaseri karyoshe, uzawumva ngo wa mupira urageze ko ngo wa Barcelona ntuze. Ivyo byose ugasanga biritayemo muri wa mwanya washaka gusenga. Cyo gituma rero bantu b'Imana cyane muri kino gihe aho hari ibintu byinshi bisamaza, dukwiye kuba maso tugakovya mu gusenga. Kwa ngo ndababwire, hari indirimbo ivuga muri kantike ngo abadasenga bamana ibyaha byabo. Umuntu adasenga yama mu ntege nke, umuntu adasenga yama mu byaha. Yesu yabwiye abigishwa be ngo nimusenge kugira ntimugwe mu mosha mabi. Udasenga uteza kugwa mu mosha mabi, ariko usenga uranesha mosha mabi. Rero ngo badusenge. Birashoboka ukaba rero uri muri ba Kristo bagendera ku kariro ka kera, bagendera ku ma experience ya kera. Urashobora kuba uri muri umuco w'aba Kristo banyandwi basenga kwa Mungu gusa. Urashobora kuba uri muri aba Kristo bitwa ba Marita, bishinga ibikorwa kuruta kurondera umwanya wo gusenga. Ngomba rero dusenge dusaba Imana idushobotse. Tuba abantu basenga, tuba abantu bateramira ibicaniro byacu kugira ngo ntibizime. Data mu izina rya Yesu Kristo, turaje imbere yawe mwami tuvuga tuti tubabarire kuko twahevye urukundo rwacu rwa mbere. Tugikizwa twumva ari wowe uri priorité, twumva ari wowe twoha umwanya kuko tuha umwanya ibindi bintu. Ariko kubera kamenyere, kubera kukumenyera, uyu munsi urukundo rwacu rwa mbere rwatakaye. Ariko turaje imbere yawe dusaba imbabazi ngo usubire watse umuriro w'igicaniro cacu. Uduhe kuba maso, uduhe kupersevera mu masengesho, uduhe guteramira ibicaniro byacu ntibizime mwami. Ndasengera aba Kristo banyandwi, usanga basenga gusa kwa Mungu. Ndasengera aba Kristo mwami bitwa ba Marita, bitwararika ibikorwa by'Imana kuruta kwitwararika imigenderanire yabo nawe. Mwami, ndasengera abo ba Kristo bagendera ku kariro ka kera n'ama experience yo muri kahise. Abo bose ndabashitse imbere yawo mwami. Ubaha inkomezi zo gusenga. Abo bigora gusenga ubashobotse, kuko dushobozwa byose nawe uduha inkomezi. Turagushimiye kujambo duhaye uyu munsi. Reka imigenderanire yacu nawe isubire ivyuke. Kwa rukundo rwa mbere usubire ruvyuke muri twebwe. Kwa kukurondera mwami gusubire kuhabe. Ya nyota Dawidi yavuga ngo nkuko imongi buzagirika irondera hari imigezi mu bugaragwa, ngo muri ku mutima waje kurondera. Mwami natwereka tugira iyo nyota y'impongo, iyo nyota ituma tukurondera, iyo nyota ituma mwami tuvyuka saa 11 tukurondera. Reka isubire ibe muri twebwe mwami. Urakoze kumvise gusenga kwacu, urakoze kutubabariye, urakoze kudusubije mu rukundo rwacu rwa mbere. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.